Musazanje burangiye abagenzi barashobora kugenda inshuti zikagenda inka n'imirima byose bikagenda ariko urupfu nicyo kintu cyonyine kizokwama ku ruhande ntihagire n'umwe basiga mu muryango iwabo bose bicwa niyo gutegurira ububanza bw'ubugeni ushingira mu mwamacara muhamagaza aramubwira ati tuzi n'inkuru uraza amategeko y'ibwami sindaba ngura umugenzi wanje nawe utegerezwa gupfa Bimari we warazi ibyo kuyobora kuko n'umwana w'umwami azogufasha muyobore neza ariko ubu bwami bwanyu nembara ugiye kuba umwamikazi ubwami bwanyu bwuzuyemwo akarengane. Umviriza rero ndakwihanikije ntuzusubire kandi sinze numve ngo uravugana n'umwamikazi wanje kuko vuba turashingirana sinzi kuvyumva. Jewe ntaco ndico hano muri buno bwami kandi sinigeze ngira amahirwe mu muryango wacu nta numwe. Rugamba tenera kuwukije yo ariko rero ibintu byo ngaha biragoye bari mu mugambi ugayitse umukuru w'ingabo ashaka gucanisha mu ngabo ariko bavuga ibintu byo kwica umwamikazi umwami nta n'ibintu byo kwica gusa Bagomba kwica igikomangomakazi. yego sinabyumvise neza Ushobora kuba turi mu mutego. Reka nje kubwira umwami igikomangomakazi ko ari mu vyago. umuntu wese yagura ibyo ategerezwa kugishura.
icyo nicyo cyakuzanye so ugenda urica kamwe kamwe kugira ufate ubwami mbwira icyatumye ushaka kwica umwana wanje cyangwa ndagukata ijosi. Mwami Ntare, mu by'ukuri je umwana wawe namukunda kandi sinari mfise intumbero yo kumwica. Burya nashatse gucumita Rugamba aca aritambika. Nari narabujije Rugamba kenshi cyane kuza aravugana n'umwana wawe, kandi inshuro nyinshi cyane namubwiye yanyereka yuko yanyumviye. Jewe sinari mfise intumbero yo kumwica. Mbe yo wamerewe gute? Mukubite gushika naho aza kumvisa ukuri. Ndabagiriye ndaguhamagaje kugira ndabira ingabo nziza yoshingirwa ari umukobwa wanje. Iyo ngabo nyene niyo izociba umwami. Je nakubonye kuva kera ugitangura ku bwami bwa dawe yagwana yagura imbibi, mugabo wewe raba naho twari dufise hose baratunyaze. None urangije ngo dufate naho twari dusigaranye gufata umukobwa wawe umushingire mu batunyaze, ubongere no ko batunyaze. Jewe nkihema buno bwami ntibuzotwagwa n'umukobwa wawe cyangwa muri bajya bansi namba ari kiguzi cy'amaraso je yo gitanga. Sinzokwemera yuko isambu rya basogokuru na basogokuruza girusha mu myanya y'intoki turorera, kandi umenye yuko ata mukobwa wawe canke umwansi wa buno bwami adopfa butwaye jewe nkihema. Ivyo bindi bintu byo kuvuga ngo umukobwa wawe ngo ashingirwe n'abandi bantu bazishobora ubwami muri buno bwami barimo n'abatugwanya ntibikunda. Abansi gusa abo kuravuga ngo bashingiranwe n'umukobwa wawe, raba ivyo baraye bagiriye umukobwa wawe. Ntibikunda yuko abantu nk'abajya babansi batorana buno bwami bwa basokuru na basokuruza. Wibuke ko utavukanye imbuto. Sinavukanye imbuto Kandi kuva kera narindi wibuke ko wari ufite inzigo. Izo mbuto wavukanye zashikiye mu minwe mibi, zashikiye mu biganza bibi. Ubu niyo mwanya kuzishyira mu biganza vyiza, ibiganza bizi kuyobora kugira ngo buno bwami tubugogore. Ako gahungu ngo ni ka Rugamba, kare hano bwacumbanywe induru, kare hano n'ubwaraye mu nkoko, kare hano ifundi, ngo akagomba kitoza utunyoni ku mwamikazi ngo akagomba kuza kwa ngaha mu bwami. Ntigikunda, ntigishoboka nyiriho jewe, ntibikunda ntibishoboka no kuba. Yumvire nawe karo ntaziyo kavundurutse ntaziyo kavuye. Nico gituma bidakunda ko kitoza ukaje kuba ngaha ibwami ngo gashaka umwami kazi. Ngikunda jewe nkiriho ngikunda. Dawe mwami nyene inganje ndabinginze mundeke shingirano nuwo nakunze. Ndavyi yuko mu migenzo y'abasokuruza umwigeme bamutorera uwo bashingirana, ariko je ndagusavye ureke shingirano nuwo nakunze. Mwami wanje ndazi neza yuko mama wanje bamutoreye uwo bubakana, na niyo mpamvu vyaje kurangira yiyahuye. Ndakwinginze undeke nshingirano nuwo niwumvamo. Nimwirengagize yuko mawe wanje yari umwamikazi, ariko bivanye n'uburyo urugo atamahoro n'urukundo yabisanzemo, na niyo mpamvu byarangiye yiyahuye. Mwamenye n'inganje
mu nyuma y'aho mama yiyahuye wahavuye ushingiranwa n'uwundi uyo nawe yahavuye yiyahura n'ubu amatwi ansumira numva yuko afise n'umwana hanze tutazi yaje ubu naho ubana n'umwamikazi Kankindi ntimwumvikana na gato misi yose n'induru nta mahoro ari mu rugo izo zose ni ingaruka mbi zo gushingiranwa n'uwo baguhitiyemo dawe mwamenye n'inganje ntihubaka ubutware canke itunga ahubwo hubaka urukundo mwananje mu migenzo yacu yake si umukobwa ahitamwo uwo bazoshingirana ahubwo n'umuhungu ahitamwo uwo bazoshingirana mwananje ariko kwari uwensigaranye ndaguha uburenganzira bwose ushingirana n'uwo wifuza ku mutima wawe ariko ubwa Mungu ushaka muzo kubaka urazi kwazo banga kugwana n'umukuru w'ingabo anesheje umukuru w'ingabo niho muzoshingirana dawe mwamenye n'inganje wowe uri kuragenda iki nico gihe nanje cyo kubandanyiriza aho wewe warugejeje nama yugo fisi mbona njya muhungu je murari ntamagara kuko ndabagiriye muri umuna wanje umukuru w'ingabo yamye afite ishari ryo kuba umwami kuva kera na yindi rero azoba arose akajyo keza ko kucamwica atafata ubwami dawe urukundo ruruta byose kandi ndizera ko azomutsinda ndabagiriye nagufata nka muri umuna wanje ako sinarinzi ko umemukiye kugira iyo namaze kumenya neza ko ari wowe wishe umwana wanje ugiye gufungwa mu kurindira urugamba rwawe n'ingabo nzohitamo nubayinesha iyo ntambara uzoba umwami nk'uko wabyifuza ariko niwaneshwa n'iyo ntambara kwishabura umuzinya untera nzokwicira jenyene ndabagire bino bintu bikubwiye uzobona ingaruka yabyo umviriza rero ngira ndagutumye urazi ko rugamba afise urugamba ndabagirire ku munsi w'ejo ucugenda ufata amazi rugamba azonwako yamushiremo ishano wanyumvise mu rugamba rw'ejo sishaka ko rugamba ari watsinda kandi ari caduka muri ubu bwami nshaka ko ndabagirire ari warutsinda aca bumwami ngahi wacu wavyumvise nta yindi nkuru n'imwe nta n'irindi jambo namwe nshaka kumva atari kuza kumbwira gusa ko ivyo nagutumye wabikoze kandi vyakunze wavyumvise vyero bwe byose wavyumvise genda rero cona kurondera carico Zewe ndabagirire mvuka mu nda y'ubwami umwuzukuru wa Kanyembari ujya mwami turavukana nta kuntu nakumwe ingoma je ntoyirabo nibishoboka huha nibishoboka ko ingami ntoburaga mukuru wanje yabaye igihemu mu gushaka kuraga ubwami abakobwa n'abagore jewe nkiri ngaha nkiri muzima ntibishoboka ivyo huha
ntibishoboka nta na gato kuva kuri basokuru na basokuruza ubwami bwamwe bugabwa n'abagabo nta gihe na kimwe ubwami bwigeze butwarwa n'abagore ivyo ntibibaho huha kumva yuko buno bwami bwo twabwa n'undi muntu ujya mwene wacu ashaka gufata ujya mukobwa wiwe amushingira uwundi muhungu aza n'umukwe wo kundana batwara ubu bwami bwacu ntibikunda namba ari kiguzi cy'amaraso yo tumana gitanga buno bwami ntibuzoganzwa n'undi muntu atavuka muri uwo muryango je ngiriho ntibishoboka kandi nari ko ndabikubwira kugira ngo bitahure kandi ubimenye wavyumvise kiziganza ndabagirira cenga sunika twamanye nawe mu marusha no mu mahigwe oya ntibishoboka na gato ikizokurondera kizombanza no gufungwa urabona ko turi kumwe huha 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 Rugamba wambone yajanye n'umukobwa wo mu baciye benda bagirira umwami yarategetse ko agufungira mu rufunzo mugabo ntaco ntakoze kugira bakuzane ngaha umvize renda bagirire ejo twifise urugamba na rugamba ariko natumye umusuku wanje azomumpera ishano uvuze watumye nde umusuku wanje ariko rero ndabagirire ukaramuka utsinda urwo rugamba ukaba umwami nuko twavyumvikanye ndocamva umwamikazi wawe mbega urazi ko ujya ari we mama wa rugamba ari we nyina wiwe muvyara nyina wa rugamba ujya ni we nyina wiwe navyo waruzi fukama mwamye n'ingabo bano bantu mubona ngaha imbere yanyu tuzanye aka gahungu urazi ko mwatanze ko kizira ko umuntu n'umwe asohoka ngaha ibwami kuri no misi turimo uyu tumufashe yasohotse bitaye ko tumufashe agira yice umuganwakazi Jisuma mubona ari intere ngaho umuntu uze mukirimo uyu nawe ni nyina wiwe yavuze yuko adashobora kwemera yuko umwana wiwe ahanwa ngo yemera yuko bahanwa bari kumwe niyo mpamvu tubazanye ngaha nkuko amategeko yo ngaho ibwami abivuga nimwe muzi igihano muza kubaha ganza asabwa mwamenye n'ingabo reka gusama muzi n'icakuzanye twebwe batuzanye twe n'umuhungu wanje tugiye tubona batuzanye fata amazi rugamba azonywako uyamushiremo ishano wanyumvise n'ifundi ngo akagomba kitoza utunyoni ku mwamikazi ngo akagomba kuza kuba ngaha mugambi ntigikunda ntigishoboka nyiriho jewe ntibikunda ntibishoboka n'ukuri uribuka igihe umwami ategeka yuko rugamba tumuzana hano ibwami kugira ngo yicwe yategetse ko tuzana n'umuryango wiwe ujya musuku wawe rero niwe nyina wa mubyara hama ngo niwe batumye ahubwo iyaba bashaka ubwamikazi wari gufata ujyanye nawe ukamuyicira imbere yuko amena rino banga kuko amaze kurimena nawe uje bizoherera uvuye kwako ndabizi uvuye kurondera rugamba mwamikazi ndabinginze muntunge umuhungu wanje ntusigaranye wenyine gashikiwe gaheruka gupfa ndabinginze mvume ndamuhungisha ndamukure muri ubu bwami bwawe ivyo vy'ubwami nta n'ivyo tuzi twe turabakene murabizi mwamikazi ntavyo arimo sinzi niyo biriko birapfa ndabinginze mwamikazi ibyo sinumviriza ibyo nakubwiye nibijya nyene abo umuhungu wawe atabo umuhungu wawe narakubwiye ivyo nakubwiye nibijya nyene kandi uzobikora kujya nyene sindabira ngo nyina wiwe ni wenyene uzomwicira ahi wacu bwami nitwivuguruza ndabinginze mwamikazi nabara mwamikazi nabara muntu mumurane mwamikazi ako gahungu karoko
wibuke neza ntutagwana ngo uneshe jewe nzokwica ndetse na mama wawe nzokwica ndagusabye kandi ndizeye yuko uzotsinda ntugire ubwoba jewe nzoba ndi hajya tuzoguma turi impande yawe tuzogutera intege nyemerera rugamba sezeranya ko ejo uzotsinda nutatsinda ndazi ko nzopfa mama wawe kandi azopfa nyemerera rugamba ko ejo uzogwana kandi uzonesha ndakwinginze rugamba nyemerera Barabwiye ko uyoshaka kunesha. Uri kuraririra umuntu nk'uyu wewe. Uko muri zwani? Ina nibuge yanga rugamba we yakanga bameta yakanga bameta Ubwami nabutsindiye. Ndafasha ubwami. Ubwami ngwamahirwe. Ambura. Iki kubereye wewe. Ubwami nabutsindiye. Ingabo zose nimuza mu murayoboka. Ajya amatongo yose nizo. yakanga bameta Mwananje yabujije ubwami ibyo witeho n'abanyagihugu abashigikiye nuko nenda gushikiye neza ibyo witeho kumwanisha ingabo urabona ko byari byacanyemo kubera ndabagiye kijyanka zanjye zose amatungo yanjye yose ndagushikirije ndagushikirije kandi n'umukobwa wanjye uzomukunde niwe nyine nsigaranye hanyuma ndababwiye ko yapfuye nta mwansi mugisigaranye nize muyobore neza mwana ndakwizeye oya dawe ntudusige dawe uretse ko yohora udufasha muri byinshi
uzoba usigaye ndeda nzi ko ariwe nari nsigara ndagusabye ntugende ndagukunda cyane da no umwami aratanze dawe uransize dawe Mwamikazi, hamwe no kuvuga ko ata muntu w'urukundo nigera mpura nawe, hamwe no kubwira ko ata muntu w'umutima w'ikigongo ndahura nawe, noba ndakubeshe cyane. Waramfashije nari wo gupfa, ariko we warantabaye. Rabo umunsi ndi umwami, naje ngaha nkubitwa, ariko ngaha bakuye umunsi ndayobora. Mwami wanje, nkikubona nahise niyumva mu bintu byinshi cyane mu mutima wanje. Rimwe na rimwe ndakuyumvira ku bintu byinshi cyane bivanye n'uburyo twahuyemo. Bwari uburyo butangaje cyane. Ndibwije abana ko ndakubwira nti ibintu byose bimeze neza. Nakubwiye ati nta kintu na kimwe kibura impamvu. Nimba natabaye ubuzima bwawe ujya munsi mu rugerutse, nawe atabaye ubuzima bwanje kandi utabaye ubuzima bwawe n'igihugu, ndazi ukuntu inzara ibabaza kandi ndazi ukuntu akarengane kajyana. Narabonye benshi bicwa bazira ubusa, bacirirwa imanza z'akarenganyo z'akadenderezo. Narabonye benshi banyagwa ntagira ikibaburanira. Uyu munsi nifuza kuba umutware mwiza, nifuza gutwarira bose. Wanyazwe nitumusubiza ibyiwe, tubeho mu rukundo, twigishe urukundo abenegihugu, bige gufashanya. Reka tubere akarorero bose, abo mu mihingo yose ya buno bwami. Reka tubere akarorero abana bacu tuzokwibaruka. you.